ryo itongo ryacu. Itongo ryacu ni ikiganiro kijanye n'amatongo n'ayandi matungo mushikirizwa n'itororokanirizo ry'amakuru Romanda. Yaba Diocese Gatolika ya Muyinga, yaba intara ya Muyinga, yaba abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste mbere n'ivyabona, bose baremera ko kuva mu 1935 gushika mu 1966 Nzigamako Jean Baptiste n'umuryango wiwe babaye mu itongo ryo ku Mukoni ubu riri mu Matati. Ivyabaye nyuma yaho ntibabihuriza ko muri kino gihe, kuko Diocese Gatolika ya Muyinga ivuga ko umuryango wa Nzigamako Jean Baptiste waciye wimuka, intara ya Muyinga nayo irakekeranya. Ariko rero muri kahise intara ya Muyinga yari yatanguje ibiganiro hagati ya Diocese Gatolika ya Muyinga n'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste kugira ngo abo basigwa ba Nzigamako bahabwe inshumbusho inganya agaciro n'igice cy'itongo Diocese yari yubatsemwo. Ivyo biganiro vyahagaze Musenyeri Nterere Jean Berkimans yitavye Imana, kuko abamusubiriye mu burongozi bwa Diocese ya Muyinga atagaciro basubiye guha ivyo biganiro. Ariko ibijanye n'ivyo biganiro tuzobibashikiriza hanyuma mu kiganiro itongo ryacu cuno munsi. Reka tugaruke cyane ku vy'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste bishimikiza mu gusigura ko iryo tongo rimaze imyaka irenga 30 mu Matati ari gwabo. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi n'indamukiza umwaka ni 2025. Nitwa Emile Nibasumba. Twandikire kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 61 amajana 432 amajana 349 amajana 895. Mu mburano zabo ababuranira Diocese Gatolika ya Muyinga bavuze ko Nzigamako Jean Baptiste yahawe na leta itongo abamwo ku Mukoni kubera ko yari umutware, hanyuma twaruye mu 1966 iryo tongo ricarisubira mu minwe ya leta. Muri sentare idasanzwe ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo, ababuranira Diocese Gatolika ya Muyinga bagize bati Nzigamako yahawe akazi na leta ko kuba umutware ahi Mukoni, maze leta nyene imuhaye akazi icimuhana haki kumusaya. Kandi kera niko vyagenda, muribuka namwe amazu y'abamwo abatwara ama province canke amakomine bita jite. Abo batwaruye ntibaheza ngo bavuge ngo jite naho rambamwo ni gwanje. Ababuranira abasigwa ba Nzigamako baciye bavuga bati ivyo muvuga ni vyaba ari vyo, mwobwira sentare amazina y'abandi batware basubiriye Nzigamako Jean Baptiste ku Mukoni, leta yoba yaciye iryo tongo ngo bari bemwo. Ababuranira Diocese Gatolika ya Muyinga nta nyishu batanze. Ababuranira abasigwa ba Nzigamako baciye babwira sentare ko abatware basubiriye Nzigamako Jean Baptiste akukurutse bose bahawe aho baba, kandi ko basigwa babo ariho bakiba gushika ubu. Abo bashingwa manza bagasigura rero ko iryo tongo ritari ntizo, ahubwo ari tongo bwegu rya Nzigamako Jean Baptiste. Amakuru yacu turayacisha kandi kuri www.romanda.org. Kuwa 13 Munyonyo mu 2022 intara ya Muyinga yishuye ikete ry'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste basaba gukomorerwa iryo tongo. Mwikete yishuye Ruhuziminagure André yaserukiye abasigwa ba Nzigamako, buramatari w'intara ya Muyinga Ambassadeur Ngendabanyikwa Salvatore yanditse ati Ntituriko turahakana ko itongo ryoba ryari ryanyu. Mu gihe tworonka ivyemeza bikwiye, province Muyinga iriyemeje kubaronderera irindi ahariho hose muri province kandi bingana. Buramatari Ngendabanyikwa Salvatore yabandanije avuga ati
ku vyerekeye amaparisere yoba yaratanzwe muri ca gipande muvuga ko casigaye, mwobiyaga na musitanteri wa komine Muyinga kugira ngo mugire ico mushitseko. Kwigenekerezo ry'icenda ndamukiza mu 2001 Bimpenda Adolphe yarungikiye ikete abo bavukana ahejeje kubonana na Ruhuziminagure André imfura ya Nzigamako Jean Baptiste ku bitaro vya gisirikare vyo mu Kamenge. Bimpenda Adolphe yaciye amurungikana iryo kete ryanditse mu Gifaransa, tubisiguye mu Kirundi yagize ati: Mushinga ntahe Hermenegilde, ndabarungikiye umutama kugira ngo agerageze kurondera impapuro zase. Kubinyerekeye jewe ngwariye Bujumbura kuri Hôpital Militaire. Ruhuziminagure André amaze kubashikiriza iryo kete mu muryango wa Bimpenda Adolphe baciye bamuronderera urwandiko rujanye n'iryo tongo ryo ku Mukoni ruri ku mikono n'ibikumu vya Bimpenda Germain, Nzigamako Jean Baptiste hamwe n'abagabo. Ubwo rwandiko rwari rushinguye ibuganwa, rukaba rwari rwanditse ko ibi bikwirikira: Ibyabaye kwa gatandatu ku Mukoni, itongo rya Nzigamako ku Mukoni, haje Rutamucero, Ntahompagaze, Gwiro na Nzigamako. Jewe Bimpenda Jerume, aho tuviriye Buraya, mpindukiye ndababonye, naciye mboneraho kubasomera ivyavuzwe kwiganiwe na data umuganwa Nyamwakira, aho yaduhamagaza ku kirimba ciwe avuga ukugene yagabiye Nzigamako itongo ngaha ku Mukoni, yuko vyo kwandikwa ati: Nzigamako twamuhaye gutwara ngaha muri teritware ya Muyinga ku mwami Mwambutsa Bangiricenge mu mwaka w'1935. Tumugabira n'itongo abamwe ngaha hafi y'ikirimba. Nzigamako yaciye yivuga amazina arakengurukira umuganwa Nyamwakira mu kumwizera akamushinga ayo mabanga yo gutwara ngaha muri teritware ya Muyinga. Yaranashimiye abashinga ntahe bari ngaho bose. Niho Ntahompagaze yaca yunganira Nzigamako akamukuza ubwatsi yuko agabanya ingabo akagabana n'itongo ryo ku Mukoni. Uku niko Nzigamako yagabanye. Jewe Bimpenda Jerume ivyo tubitunganije imbere y'abagabo, nciye nishura yuko tuzobibika iwacu buganwa ku Mukoni. Abagabo: Rutamucero, Ntahompagaze, Gwiro, Bimpenda Jerume. Ugabanye: Nzigamako Yohani. Bimpenda Germain yarashize ku mukono, abandi basigaye nabo bashize ku ibikumu vyabo. Izo nzandiko zose zikaba zareretswe sentare idasanzwe ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB. Uradukura kandi no ku mbuga ngurukanabumenyi kuri YouTube, Facebook na X wanditse ijambo Romanda. Ikiganiro itongo ryacu cuno munsi kigarukiye ngaha, ariko none iryo tongo Buramatari wa Muyinga yahavuye ari diocese gatolika, abo basigwa ba Nzigamako barihe? Ivyo nivyo tuzogaruka ko mu gice ca 4 c'iki kiganiro kijanye n'amatati hagati ya diocese gatolika ya Muyinga n'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste. Mbega ayo matati amaze imyaka irenga 30 azotatugwa nande? Ryo itongo ryacu. Itongo ryacu ni ikiganiro kijanye n'amatongo n'ayandi matungo mushikirizwa n'itororokanirizo ry'amakuru Romanda.